kuri uyu wa kane genekerezo rya 14 Myandagaro umwaka wa 2025 ku ncuro igira kabiri umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Cibitoke Ndayikengurukiye Mitera yongeye kwifatikanya n'abenegihugu bo muri zone Rukana ku mutumba wa Musenyi. Abenegihugu bo muri zone Rukana barashima ibikorwa aho bigeze, banashimira indongozi mu ntwaro no mu mugambwe CNDD-FDD muri komine Cibitoke zo ziriko zirakora ibishoboka byose kugira ico gikorwa cyo gushikana amazi meza muri zone Rukana kigende neza kandi binyaruke. Ego murakoze kwizina n'intenganya Etienne umwene gihugu wo ku mutumba wa Musenyi. Ama turashimye dushimira intwaro ingene igomba iduhe amazi meza. Badusanze dufise amazi mabi ya Kijombo, harimo imisiba, harimo imisundwe. Noneho rero ndabona mengo ni nkurukiza kuri twebwe kuri Musenyi. Hama turashimiye intwaro rero ikoze iki gikorwa, twiteze uko tuca kugira amagara meza, tubashe gukora ibikorwa by'iterambere ari mu muryango eka mbere n'igihugu cacu tugikorere. Ko za macinya zakorera kubera isuku rike zakunda gutera mu bibanza turimo, ariko tuzoba tuyikiza. Ego ni ikimenyetso cerekana yuko intwaro yegereye abanyagihugu cyane, kandi ni n'ikimenyetso cerekana yuko abatware bari hafi y'abanyagihugu babo, ari umugambwe mbere yewe ari na leta. Ni kuvuga urabona aho ngeze mu myaka irikiri ababa 50, urumva ubu niho tuvuga ati Imana ishimwe. Urabona imyaka ngezemo nta mazi meza twari dufise. Rero icyo gihe rero amazi wagomba kunywa meza yaja mu za Gitebe, mu za Nyeshenza, mbere yewe ubu n'uwishoboye yatuma ku mamoto amazi akava mu za Rugombo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Cibitoke Ndayikengurukiye Mitera aratwiganira uko ico gikorwa cifashe. Jewe sanzwe ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Cibitoke, amazina ni Ndayikengurukiye Mitera. Twaramutse tuzinduka ngaha kugira ngo tubandanye iki gikorwa twatanguje. Ni igikorwa cy'umugambi wo guhereza amazi meza abenegihugu bo muri zone ya Rukana igizwe n'imitumba ya Gicaca, Musenyi, Kabiro, Ruvyagira, Rukana na Rugwa. Ngo baravye igikorwa cyo kwimba ahazoca amatiyo kiriko kiragenda neza, kuko abenegihugu barabona ko bavyitabira cyane kandi biboneka ko ayo mazi abenegihugu bayakeneye cyane. Biravye igikorwa kiko kiratera kije imbere kuko abenegihugu baravyitabiriye, twarabateye akamo baravyitabira, kandi biragaragara neza ko igishika no gushaka amazi meza bibarimwo, kuko turavye ukuntu bavyitaba, ukuntu bavyitwararitse, bica bitugaragariza neza ko ubwabo bashaka amazi meza. Ico gikorwa bakaba bipfuza ko kugera ku magenekerezo ya 18 kuno kwezi nyene ko amatiyo yoba yamaze guhambwa kugira imvura izogwe ico gikorwa carangiye. Turiko turavugana n'umufasha, turiko turafashanya mu iterambere, bamwe bita mu Gifaransa ngo ni partenaire au développement, ni shirahamwe ryitwa Kasobu. Nivyo twavuganye, twari twifuza ko gushika ku itariki 18 z'uku kwezi ko amatiyo twaba tumaze kuyashira mwiyo ifrege turiko turimba, kugira ngo binakunde abenegihugu mu gihe cyo kurima bashobore kurima atakibatangira, ni n'amatiyo ashobore gutsindagirwa kwivu imvura izoje kugwa itsindagira imvura iri hejuru y'amatiyo. Ngo haritezwe ko za ngwara zituruka ku isuku rike ko zigiye guhera kubera ko ayo mazi azobaje nk'inyishu. Mu gihe amazi meza yoba abonetse kandi icizere turagifise, ubu ntibikira umugani. Muri aka karere ka Rukana hakunda kwibonekeza ingwara ziturutse ku isuku rike, izo ngwara za kolera, macinya,
turabona neza ko n'umuti ni nyishu izobibonetse mu ico kibazo. Ahamagarira abenegihugu kuzokingira no gucungera neza izo nyubakwa rusangi z'amazi. Abenegihugu kuko bariko barabibona biriko birabavuna kugira ngo bashikire ayo mazi, twabasaba umwe wese aherereye ko bozoba abambere mu gucungera izo nyubako rusange ndetse no kuzikingira, canke mu gihe hagize ikigaragaza neza ko hari wononye bagaca babambere mu kumushengeza. Reka ndabashimire cyane nongera kwamagarira mu yandi makuru twabatororokanyirije. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire naho butaha.